ngomba kubasharinga testimony canke ibintu ubuzima bwanje icyo uko ibintu byagiye bishikira muri uno mwaka canke nko mu myaka 2 iheze kuva shitse hano South Africa. Kumbure nawe birashobora kugufasha mu buzima ubayemo, sivyo none? Impamvu nibaza ko abantu benshi bavuga ko umunezero wabo uri moyenne, uwogerageza kubaza yosanga ufise ibintu ufatiyeko, sivyo none? Usanga ufatiye ku bintu bigaragara, arico gituma abantu usanga umunezero wabo tuzuye. Abantu nabo bafise umunezero wuzuye ni kuya ko bari mu nyungu, bari mu nyishu. Abantu bari hasi babona kumenga n'ama projet yabo ariko asubira inyuma, abafise amakampuni ariko arahomba, abafise ibibazo byinshi. Nivyo niyo cause y'umunezero wacu mu buzima dusanzwe tubayemo abantu benshi. Testimony yanje rero ngomba kubabwira ukungene nabayeho igihe kinini yandi muri bino bintu byaho numva ko hari ivyo mpajije, niyo ngerageje gushika ku kintu cyangwa kuri target yanje nkumva hari ico ngihajije. Amen. Gishika ngaha hari mu 2022 mu kwezi kwa 19 kwa 11 diveni wakuzi uko ni wanyakiriye. Target yanje ari kurondera inoti byukuri amarande araryoshe, navuga ati amarande irande ndaribone. Nagerageje gukora uko nshoboye kwasa kugira ngo ndabe kwa amarande no yaronka. Nibuka igihe kimwe hari n'igihe navyuka akanefuna ngo wagiye he, kumbe nagiye mu kazi kandi imvura ari jerijeri kubera ko nkeneye amarande. Uko nasiragoringa kurondera amarande cyangwa guhiga iyo noti, ahubwo niko naguma nja mu ideni. Ngeze hano rero Efrema kimbonye gusesa mbwira ati batubwiye ko ari umurongozi mu Burundi ugomba kuza ngaha wiki kugira ngo nimba ufise ivyimvo byo gusubira uzogende warize ijambo ry'Imana, warize ubutumwa bwiza. Nta n'ukwezi kwaheze mbangiye muri discipleship kuva mu mezi ngira nk'abiri sinibuka. Efrem igihe yambwiye ati urakenewe hano, ntangura kumva ati ya marande kwiragira nsheke. Ikintu cyambere cyari cyatumye mva mu Burundi navuga nje kondera amarande, ariko navuga ati hariya nta nubwo ngomba kuza mu bintu by'uburongozi cyangwa byo kwiga, ngomba kurondera amarande. Mugabo ko Imana iyo yari yambonye avuga tugomba gushikira hano, ngihejeje iyo discipleship ahubwo dibavuze ati nakubonye nimba ufise umuhamagaro kwiga Bible school ngo wige hoho reba wese misi biri mu ndwi. Ndavuga ati karabaye. Ariko ibi bintu byose byagumye biba uruzazane canke uruzitane muri jewe ku buryo numva kumengo umunezero wanje uterumanuka kuko yako target yanje yagende iba decline. Ntabwo nagenda ndayishika ahubwo nagenda mpomba. Nabona kumenga indoto zanje ntazo nshobora gushikaho kuko yako ndabona umenga ibiko bintwara umwanya sivyo byanzanye. Amen. Duhejeje Bible school hari mu kwicumi na rimwe ku mwaka uheze, DB aza avuga ikibazo sinatahuye nanje. Yavuze ngo ni bande bantu ngo nizahe target mufise mu mwaka uza. Nabaye kujya kwa Petero mu kwitanganiza kuvuga, navuze ati je nshaka kwiga. Mvuga ibintu ntigeze ntekerezaho cyane ntigeze niyumvira. Sinigeze niyumvira ko nkeneye amarande kuko mu kwa gatatu mukinyi navuga ati ku mwaka uza ahubwo ni imodoka nzoyigura nzokora hamwe jeje nyene bankaramwe barabara. Ariko akivuze uko mvuga ati ngo shaka kwiga, yahise avuga ati urashaka kwiga te, ahita telefone ahantu agomba kugenda kugira training, ahita telefone avuga ati hari umuntu ushaka kubantu ikiyaze kugira training. Nabo bahita banyakiza yose. Akivuze uko nyene gusa nahise ntagura kubona ati nace numvijwe rivuga ngo amarande. Uyo munsi nagenda abwire umubabaro navanye ngaho nuwari kumbona kamuha nahita ntemba. Wibaza ijyavuye mu kanwa kiwanje ngiye kuri yansinda. Umunsi haciye nk'indwi imwe bahise bahamaganga ndaho gya interview, bankoresha interview nabona ati iyaba nari nkeneye akazi ngaha mvuga ati ndi serious ari nk'akazi naba naferinze. Nimba nimwabona umuntu agenda gukora interview avuga amafuti cyangwa avuga ati bino bintu uko kandi iyo nagiye hana nabagiye ati je nkeneye training y'amezi 6, avuze ati nubwo uwo mwaka nito kwemerera ni imyaka 2. Ndavuze ati karabaye imyaka 2 ndi muri training ntako ndaca amarande. Navuga ati karabaye by'ukuri. Kuva ico gihe rero nabaye hata munezero mfise ku buryo uwambona abona ko ndi mu ikarema y'abakatolika. Ikintu nafashe navuze ati jewe ico nkenera ni gusenga Imana kugira ngo ndabe by'ukuri ikintu ikeneye ku buzima bwanje kuko yako sishobora gutahura. Nababwiye ati je nje gusaba intuze training ngaha ibintu vya media
ariko sindiko ndabona ikintu Imana ikeneye by'ukuri kubera ko nashitse ngandi muri discipleship mvayo ngenda muri Bible school ndakora MTP Ministry Training Program kugira ngo shobore gukora ivy'uburongozi. Ivyo ndabihejeje, none uburongozi ndiko ndabona ngiye kubona ntagiye mu burongozi ahubwo ndiko numva mpamagarirwa muri media. Tijeres ntahura ino changamoto ya maisha kabisa, ngoma mu ntahuze bavuze ati don't worry, ni imashini igomba kupushinga buto cyangwa ugaswitchinga amasuri n'ibiki uri kurahereza Imana icubahiro. Ikintu kitugora twebwe no mu mashuri cyangwa ubuzima twize ni kumenya ati iki kintu mpaye ndiga, kuko twakuze dufise logique ko tuyiga kugira ngo tuondere akazi. Ntitwakuze twumva ko tugomba kugira ubumenyi kugira ngo dusevinge mu bwami bw'Imana. Ngeze ngaho fasha umwanya avuga ati ngomba gusenga. Imana yambwiye ino jambo riri muri Nehemiya 8 ku murongo wa 1 gushaka ku 12, yambwiye ijambo rimwe gusa. Byukuri jewe simvugishwa canke ngo Imana ngo inyereke, nararose mvuga ngo mbona umunezero uhoraho nizo nkomezi zanje. Ndavuga ati bino bintu nibiki, nta nubwo naravyitayeho ko nari nzi ko indoto zibaho, nta nubwo nigeze ndanavyumvira kubera ko navuga ati bino bintu nibiki, je nkeneye ikimu umunezero. None umunezero uhoraho, Imana inezerewe burya je ndonka umunezero gute? Bino bintu mengana ibintu bi complicated. Umunezero uhoraho, je nkeneye umunezero, ego ndanezereje Imana nawe impaye inkomezi. None izi nkomezi zifashe ko zitaba umunezero. Marikisho gihe nta zindi ndoto nasubiye kugira, ariko iryo jambo ryaguma rigaruka buri munsi kugira yaho nafashe umwanya ndasoma kino gice cyose kugira ngo ntahure mbega Imana igomba gukora iki. Iki gice nagisomye inshuro 3 ku minsi itandukanye, ariko kandi nta nubwo nigeze ndakimenya, nta nubwo nigeze ndagitahura. Ndagomba ko tugisomera hamwe hama turabica Imana igomba kuvuga. Igihe nagisoma ubwa mbere nabonye ko nta kintu na kimwe ntahura. Ndagisoma irya kabiri nabona ati nta kintu na kimwe ntahura. Irya gatatu ndagisoma ndabwira Imana ati ngomba ntahuze, je byananiye. Kuko ico gihe Imana ndayibwiye uko yahise inyereka ikindi gishe gitandukanye niki. Ndavuga ati ni Imana kweri igomba kunshanganya nk'abambere. Ariko byukuri nagiye kubona umugisha uhoraho mu byo nariko ndiyiga canke mu byo Imana ariko irancisha ko nagiye mbona Imana inyiyereka kandi ikora ibintu bitangaje ntayi niteze. Nifuza ko dusoma kino gice, ndagenda simbe mirongo imwe, ariko ari mirongo nifuza ko mvuga ko minota mike yansigaranye. Ivuga ngo maze abantu bose iyo bava bakagera bakoraniye icarimwe ku kibuga kiri imbere y'irembo ry'amazi, basaba Ezira umunyabwenge w'ivyanditswe ngo azane igitabo cy'ivyagezo vya Mose bimwe uhoraho yaha Abisirayeli. Nuko Ezira azana ico gitabo cy'ivyagezwe agishira imbere y'ishengero ry'abagabo n'abagore n'abandi bose bafise ubwenge bwo kumva. Hari ku munsi wa mbere w'ukwezi kw'indwi. Ezira gisoma ku murongo wa 3, Ezira gisoma ahagaze yerekeze ico kibuga kiri imbere y'irembo ry'amazi, agisomera abagabo n'abagore n'abandi bashoboye kumva, uhereye mu mutwenzi ugashisa mu mashoka. Mwumve kino gitabo bagisomye kuva mu mutwenzi gushika mu mashoka. Abantu ngira nka Fabrice ambwiye ko yaragiye inka ngiye yomenya amashoka amasaha cyane, yana jewe ntavyo nzi. Kandi abantu bose bari bateze amatwi bumviriza iby'ico gitabo cy'ivyagezwe. Ku murongo wa 5 ngo nuko Ezira azingurura igitabo abantu bose babona kuko yarahagaze ahisumbuye, maze akizingururira abantu bose akizingurura abantu bose baciye bava hasi. Ku murongo wa 6 Ezira araheza ahimbaza uhoraho Imana isumba byose, abantu bose bashira amaboko hejuru bati amen amen. Baraheza barunama bashika hasi imbere y'uhoraho, bubika amaso ku isi. Babasomera mu gitabo cy'ivyagezo vy'Imana mu buryo bwumvikana, barabibasobanurira kugira ngo batahure ivyo basomewe. Ku murongo w'icenda, Nehemiya icegera c'umwami na Ezira umuherezi umunyabwenge w'ivyanditswe n'abarewi ari bo bigisha abantu, baraheza bababarira abantu bose, bababwira bose bati uyu munsi nuwo uhoraho Imana yanyu yejeje, ntaco mubabara kandi reka kurira, kuko abantu bose bariko bararira aho bumviye amajambo y'ivyagezwe. Ku murongo w'icumi nagombye guhagarara ko cyane ngo maze Nehemiya arababwira ati nimutahe muje kurya inyama zinuze munwe n'ibisosa, n'abatagira ico bafise mubarungikire, kuko uyu munsi wezejwe n'uhoraho
nimubabare kuko umunezero uhoraho arizo nkomezi zanyu. Ku murongo w'12 avuga ngo nuko abantu bose baraheza baja kurya kunywa kugemuriranira no kunezeranwa akanyamuneza kenshi kuko bari batahuye amajambo basobanuriwe. Haleluya. Iki gitabo nk'igisoma by'ukuri naratahuye gusa kuno twese tugenda gusoma ibinyamakuru canke tugasoma ibintu bisanzwe gusoma kumenya ati ino histoire yagenze gute, ariko kandi ntivyagarukiye aho. Nafashe umwanya wo kugenda ndaraba ama research, ndaraba abantu banditse kuri bino bintu, vyagumye bizunguruka muri je kugira ngo ntashobore gutahura kino kintu, ku buryo vyambereye umuzitane ukungene shobora kumenya, kuko je ico nabonye directement bano bantu ko basomewe ivyagizwe vya Mose bikarangira bababaye. None je nubwo nosoma bino vyanditswe ntibirangira ngiye kubabara nyene. Ni igiki gishasha nza kuronka muri bino bintu? Ariko hari ibintu bitatu Imana yacinsha mu ishure kugira ngo ngende kwiga bino bintu. Not ishure ndiko ndiga canke ikindi kintu kanaka, Imana yanyijeze mu buzima bw'ishure ngomba kwiga, ubuzima ngomba kubamo. Mu bintu bitatu natahuye, hari ikintu ca mbere ngomba kubasangiza. Bano bantu nibaza yuko kugira ngo tuza gutara kino gice ndaza kubabwira inkuru gato ya kungene isanduku y'Imana yafashwe ikavanwa mu Abafilisitiya, sinibuka neza, yes, bara Abafilisitiya, ikaza kugira yigeze mu bwami. Niho Imana yagiye kunyereka ino histoire kugira yaho ntahura ukungene Imana ari kwinyigishiriza muri kino canditswe kivuga ku byo amategeko ya Mose ariko asomerwa ku Bisirayeli. Zari inkuru zibiri zo mu isezerano rya kera Imana ari kwinyereka kugira ngo shobore gutahura ukungene shobora kuronka umunezero udafatiye kuri bino bintu ndiko ndarondera, udafatiye kuri ano mafaranga naje kurondera y'amarande, udafatiye ikintu na kimwe jewe mbonesha amaso, ariko umunezero Imana ari kwimbwira wari ufise ukundi kuntu sobanura. Ugerageje gusoma igitabo ca kabiri ca Samuel igice ca 6 agisoma cyose, nagomba kubatera umwete kugira ngo muze gusoma kino canditswe. Haza kuvugamwo inkuru z'abantu batatu, nizo cyane cyane mugomba guhagararako. Haravuga ku nkuru ya Abinadamu, ikavuga na ku nkuru ya Obededom hamwe n'inkuru ya Dawidi. Uyu Abinadamu yari Bibiliya ntiklarifiya neza ko yari umurewi canke yari ubwoko bwo bwiwe yarimwe ntibuklarifiya neza, ariko ico ivuga ko nuko yari mu muryango w'umwami, yari mu muryango wari ku ngoma ico gihe, kandi uyo Abinadamu yari afise abana. Kandi igikorwa cyabo giye kuraba igituma benshi bagomba kuvuga ko yari umurewi, igikorwa cyabo by'ukuri baratahura igikorwa cy'abarewi ko ari guhereza no gutangira ibimazi Imana. Yarabitahura nubwo yavyirengagiza igihe cyinshi. Igihe rero isanduku y'Uhoraho yagaruka iby'Isirayeli ivuye mu Afilisitiya, nta handi bayitumbeje atari kwa Abinadamu, kubera ko uyu Abinadamu yibera nkuko riko bavuga hariya mu ishamba rya Clermont, hariya hejuru ku musozi, ahantu ngiyatana abantu bahari. Bavuga ati isanduku rero kugira ngo ko yamaze gutikiza abantu mu Afilisitiya bayidusenze ko reka igende kuri uriya musozi nyene, bari bayimuhaye nkuko ari umuntu igende kumwica nyene nawe imwice, kubera ko bavuga ati twayitinya. Ariko kandi iby'Isirayeli baratahura ububasha n'ubushobozi bw'ino sanduku y'Uhoraho. Ndaza kubumvisha ukungene iyi sanduku y'Uhoraho ishushanwa canke iza guhura n'ivyanditswe Mose ariko asomera Abisirayeli, Uziya ariko asomera Abisirayeli. Imaze kugera kwa Abinadamu birivuga ko yahamaze imyaka 20, ariko iyo myaka 20 yose iyi sanduku y'Uhoraho yatewe yibagiranwa iby'Isirayeli, kandi arico kintu abanyamahanga babona ko ari nk'Imana yabo. Kukubera ko uyu Abinadamu nta kintu na kimwe yigeze akora ku ino sanduku y'Uhoraho, nta gihe na kimwe yigeze ayihereza ibimazi, nta gihe na kimwe yigeze akora imigigwa yategeza gukorerwa ino sanduku y'Uhoraho. Nibaza ko igihe Imana yampaye kandi karyo bino bintu by'isanduku y'Uhoraho ndagomba kuzobivuga kuko n'ibintu nagiye kwiga muri runo ruzazane canke ino changamoto ya maisha, nagiye kwiga ko cari ikintu gikomeye. Imana, abantu benshi bavuga ngo yari Imana y'Abisirayeli, ariko kubizera by'ukuri baratahura ububasha n'ubushobozi bw'ino sanduku kuba mu Bisirayeli. Haleluya.
ikintu cyanyuma muri resume y'ibwisi yo kwa Abinadamu, iyo myaka yose byarangiye Abinadamu ahubwo Imana ibimuharuye ko nkuko ari nk'umuvumo kuri we. Mwibuke Abinadamu yari umuntu afise amafaranga uko yava ibwami, ariko kandi nisho kibanza bari babonye ko abantu bose batwaye iyo sanduku kwa Abinadamu, nuko babona yari umuntu yibera mu nzu nziza, isanduku y'uhoraho ishobora kubaho iri mu mutekano ntangere kandi mu cyubahiro gaheza icubahiro cyayo. Ariko byarangiye ahantu bakwibaza ko iyo sanduku y'uhoraho igomba kuba nta cyubahiro yigeze haronkera. Aha rero niho tuza kurabira mbega ano majambo abisirayeli bariko barabwirwa yahawe icubahiro mu buryo bumeze gute, kubera ko abisirayeli barondeye ino nyota, bagize ino nyota yo gusomerwa bino vyanditswe vy'uhoraho. Kuko iyi nkuru ya bino vyanditswe vya Mose, ano babwirizwa Imana yari yahaye Mose, yabaye imbere yuko bino vy'isanduku ry'uhoraho biza. Nanje nazazaniye ubwa mbere kubona Imana yampaye ivy'isanduku, ivy'amabwirizwa ikongera ikampa n'ibintu by'isanduku. Inkuru yagiye kubandanya kugira yaho Dawidi, murazi ko Dawidi muri Bibiliya ishimangira neza ikavuga ko ari sekuruza wa Yesu. Bamwe bavuga ngo Yesu umwana wa Dawidi, abandi bamufata nk'umwana wa Dawidi, Yesu bamufata nk'umwana wa Dawidi, sivyo none? Hano hantu niho vyagiye guhera, ino iswa niho vyagiye guhera. Ugiye gusoma mu bisokuruza canke muri Matayo, bariko bavuga ngo abasekuruza ba Yesu bahera kuri Dawidi, ngo bakongera bakasura ngo Aburahamu. Kandi muri logique ugiye kumvira twebwe twumva umengo Yesu Kristo yabayeho kubera ko isezerano rya Aburahamu ryabaye ku Bisirayeli. Haleluya. Dawidi rero hano hantu yari yumviye ukungene isanduku y'uhoraho amaze kuza ku ngoma, yumviye ukungene isanduku y'uhoraho yosubira kugaruka ibwami gahabwa icubahiro n'agateka yari ihabwa ubwa mbere itaranyagwa ngo igende mu Bafilisitiya. Iki gihe kintu Imana yakimuharuye akavuga ati sishobora kuba mu mazu y'izahabu, mazu ari mukoze mu bintu bizinje kandi isanduku y'uhoraho ibayeho ubuzima nyene butategeza kuba. Iki kintu kuba yumviye kubakira ihema canke yumviye kubakira iyo sanduku y'uhoraho canke kuko yayifata nk'umwami, yayifata nk'uhoraho, kuva yumviye kubaka ingoro y'ino sanduku, Imana yahise iharura kumugisha itimuheza gevuga ngo mu ruvyaro rwawe ntihazigera habura umwami aza kuganza. Haleluya. Uyu mugisha ni w'abantu twese tugomba, aho umuntu wese agomba kumva by'ukuri ko akeneye guhereza isanduku, akeneye guhereza ubushobozi bwa Kristo bukaba muri we, canke agahereza ikibanza. Haleluya. Dawidi rero bimaze kugenda uko yaciye, mwibuke Dawidi ntabwo yari umurewe uko ntiyarazi n'ivyo abahereza uko bikorwa. Yayimariye n'imyaka ari kugwana kugira ngo arondere ubutegetsi canke arondere ubwami. We yumvire ko kugira ngo ahereze ino sanduku icubahiro, yatoye amadogoba y'intambara, ibintu vyiza kugira ngo agende kuzana ino sanduku. Aba akoze ikindi caha nawe nk'umwami cyo kuzana isanduku ku ndogoba. Kubera ko mu mateka y'isanduku Imana yari haye amategeko abarewe yuko itazigera itwagwa ku bintu vyakozwe n'amaboko y'abantu, yategeza gutwarirwa ku bitugu by'abaherezi by'abarewe. Dawidi wewe aciye atwara iyi ndogoba kugira ngo igende kwikorera ino sanduku, aragiye Imana iramuretse kugira ngo imwigishe, kuko Imana yari ifise umugambi wo kwigisha Abisirayeli kandi kugira ngo ico yashongeye kuzamuka Isirayeli. Mu majambo make amaze gushikayo yajanye n'abandi bantu yo kwitwa ko bari abantu bakomeye b'abasirikare. Bibiliya ivuga ngo abasirikare 30,000 baragenda bashitse bashaya ya sanduku kunoze kuri ya zandogoba, n'umwana wa Abinadamu Uza yagiyemwo. Baragenda bayiririmbira, bagenda bagana ibwami. Bageze mu nzira Imana ikora akantu k'akajede, indogoba zirasitara, Uza agenda gusama isanduku y'uhoraho kandi cari kizira. Mwibuke isanduku yari imaze imyaka iri wabo imyaka 20. Ntiyigeze amenya ico Imana igomba ku bugingo bwabo. Ntiyigeze amenya bahaye kazi Imana mu nzu yabo. Ni nk'ikimenyetso cy'uko bahaye kazi Imana, ariko ntibigeze bamenya ico Imana igomba. Umunezero uhoraho ntibigeze bawumenya. Bibiliya irasobanura neza ko uyu Uza Imana yamuhimbuyemo ibihimba 2 kubera ko agiye gusama isanduku y'uhoraho. Niwe muntu yagomba, ico Imana yamuhoye, niwe muntu yagomba kubwira Dawidi n'ingabo z'uko ngene bagomba gutwara ino sanduku, kwita ko gwako n'ibiganza cyangwa iragira ku vyuma byakozwe n'amaboko y'abantu. Yaravyirengagije ko nigeze biha agaciro, maze aremera barashira kuri vya vyuma za ndogoba baragenda. Imana ivuze ati kukoze kino kizira ndaguhamba hano.
ihita imucamwo ibihimba bibiri asigara ngaho. Kuva ico gihe Dawidi n'abahanuzi bamubwira ati ino sanduku ntuyitware hariya iradutikiza iratumara turondere yo tugenda kuyisenda. Ngaha rero Imana iba yamaze gutoranya Obededomu, umuntu y'umurewi yaziganya amabwirizwa y'Imana. Muzosome amateka ya Obededomu. Yari umuntu nko mu mayeburo mu quartier, ariko kandi yari yarazigamye ubwiza icubahiro c'Imana, kandi yama yigisha ivyo vyagezwe, yama akora igikorwa yagomba gukora nk'umuhereza, akavyigisha abana be ko nta bandi bantu bashobora kumwemera. Abana bibo bakurira mu ijambo ry'Uhoraho, kubera ko se wabo yari yazigamye ubwiza n'icubahiro n'igikorwa no kubaha Uhoraho mu mutima wiwe. Haleluya. Ivyagiye gushika ngaha kwa Obededomu, akibonye isanduku gusa yaranezerewe, n'abana be ko bari baza amateka y'isanduku y'Uhoraho baranezerwa, baratanga ibimazi, baratamba, barishira hejuru, kubera ko babonye isanduku y'Uhoraho. Bo bayifata nk'uko ari Imana ije kubagendera, bayifata nk'uko ari Imana ibateye iteka kumva ko ugomba gutaha kwa Obededomu. Kuva ico gihe Obededomu, Bibiliya ivuga ngo abahungu ba Obededomu bama bakora imigigwa yose yagomba gukorerwa isanduku y'Uhoraho. Mu mezi 3 gusa Obededomu ngo yagize umugisa udaharurika, ku buryo byavuye no muri quartier hariyo inyegeje bigashikira umwami, kavuga ngo kubera ya sanduku yageze kwa Obededomu, Obededomu yaronse umugisha udaharurika. Mbere bo ntibamubwiye gusa ivyo mugisha, bamubwiye ati uwo mugisha wiwe ahubwo n'abantu bo muri quartier n'igihugu cyose caronse umugisha kubera ko Obededomu n'abahungu biwe. Haleluya. Bino bintu ndiko ndavyiga, Imana iri kwinyereka bino bintu nka filme, numva umenga ndiko ndagerageza gutahura ibintu bike. Ndavuga ati muri jewe numva umunezero, uko nashishika gutahura niko numva umunezero. Mwibuke fiso intuntu n'agahinda byo kurondera amarande, mugabo Imana iri kwinyereka ibintu ndiko ndasoma nkumva umunezero vibwina ntatahura nishovako, kubera ko gusa Imana iri kwimishurira makenge ko gutahura bino bintu. Niko nashishikara numva umunezero uri deeper, unyibagiza ya marande n'ibindi bintu byinshi, na ya programa nari mfise kugura za V8 yo kugenda ku mamore gutura za V8. Wahise ugenda ntangura kugira inyota yo kurondera gusoma no kumenya kino cyanditswe. Dawidi amaze kumva ino nkuru yahise atora abantu b'abaherezi, uko yaratahuye aramenya ati kubera ko Imana yahaye umugisha Obededomu, aramenya icyo Imana yagomba n'icyo Imana yari ikeneye gukorerwa, icyo Imana yagomba kuri rya sanduku. Ahita atora abandi barewi bari baratawe, avuga ati tugende kondera rya sanduku. Akigezeyo gusa yavuze ati ahubwo abahungu ba Obededomu na Obededomu mwese muhite muza mugende ibwami, nimwe muzozerwa bino sanduku n'imigigwa yose, nimwe muzotanga ibimazi, nimwe muzokora ibwami. Ntiyabahaye gusa iyo titre yo gukora ibwami, ego abahungu biyo bararonse titre, kumva kuva mu munyaganyaga hari iwacu za Kairica hari uje gukora ibwami. Obededomu amateka yiwe barahindutse, n'abahungu biwe baronse akazi ibwami, kandi Obededomu aba umuntu yubashwe nk'umukonsulta w'umwami. Avuye mu kibanza gikengeretse, ubagiye kugera naho Dawidi yumviye gukora ikintu gusa, agenda avuga ati niwe waziganya amabwirizwa y'Uhoraho mu mutima wawe, ndagomba mbwira ico tugomba gukora muri kano kanya. Dawidi amaze kwakira ino sanduku y'Uhoraho, bavuga ngo igihugu c'Isirayeli cagize umugisha udasanzwe, kubera ko Imana yari isubiye kongera kwibukanwa mu gihugu. Haleluya. Iyi nkuru irangiye, jewe ikintu caje mu mutwe w'iwanje kwarukurira. Mwibuka Abisirayeli bumvise amabwirizwa basomewe na Uziya, bahise batangura kureba bavuga ati kubera iki basokuruze batumviye bino bintu ngo babigendere. Ibi bintu nawe warakijijwe utakijijwe, iyi Imana ikugendeye ugira umunezero. Uyu munezero uragutera kurira, ariko hari agatrick Satani yamaduhendesha. Ndaza ukababwira kugira ngo dutahure kino gice, ndiko ndarashinga n'umwanya, siganya umwanya mutoya. Ikintu ya cyambere natahuye muri ino nkuru kwari uguhishurirwa Kristo bwa mbere na mbere, kumenya Kristo wariwe. Haleluya. Sinitaye ku bindi bintu, ikintu cyambere numvise kiza mu mutwe wanje kwari kumenya Kristo gose. Numvise muri jewe umenga ndavuye mu buzima bwa Abinadamu,
ahubwo ngomba kugenda kumenya Kristo kugira ngo mpinduke nka Obededom, ndamutahure gose menye icyo agomba ku buzima bwanje. Nitaye ku kindi kintu na kimwe, ariko nagomba kumenya ati Kristo, ndagomba kumenya icyo ushaka ku buzima bwanje kugira ngo by'ukuri ngendere mu kuri kwawe. Haleluya. Usomye icete Paulo yandikiye abikorosayi kiyabivuga neza ibintu bijanye no guhishurirwa Kristo. Aravuga ngo Bibiliya ni isoko iravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano vy'ibya mpwemu, muririmbe Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Haleluya. Icyo nagiye gutahura hano hantu nuko Bibiliya ariho honyene hari isoko ryo kumenya Kristo. Mwumve ndiko ndarondera umunezero, mugabo ndiko ndigishwa kubanza kurondera kumenya Kristo neza gose. Ndakunda indirimbo The Family baririmbye ngo nshaka kukumenya birushiriza uko ndakuza no munsi. Nico ndabifuriza namwe kugira ngo buri kanya, buri saha, buri segonda mwami mwifuza kurondera kumenya Kristo. Niho honyene muzobona umunezero vy'ukuri. Haleluya. Ikindi kintu cya kabiri nagiye gutahura ni kwemera kumuha ikaze, kumuha authority. Ego naramwakiriye, ariko rimwe na rimwe hari igihe twakira Kristo tukumva umengo hari ibihimba canke ivyo mu nzu yacu, hari ivyumba vyo mu nzu yacu twamuhebeye tuvuga ati ukeneye inzu, twebwe turi ba Abinadamu, genda muri kino kibanza nico twaguteguriye, ukeneye icubahiro cawe, genda hano. Mugabo ibintu bijanye n'amarande, ibintu bijanye n'amafaranga, ibintu bijanye no gukora ama projet yanje n'ivyo wanje, wewe ntukeneye kibanza gusa ko ndakwakira, nakwakiriye mugabo ntibibuza projet zanje. Ubu nibwo buzima abantu benshi twakuriyemwo, aho Kristo tuvuga ngo ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, mugabo ukamurimita mu buzima bwawe ku buryo yisanga afise akabanza gatoya. Icyo ndaguhamagarira rero kuno munsi ni kumva ko Kristo ugomba ahubwo ntumuhe gusa ako kabanza ko gushiramo iyo sandugu, umuhe ubuzima bwawe n'inzu yawe n'ivyo ufise n'imikogote byose, uvuga ati n'ivyo wawe utanguye kubihereza ikimazi, utanguye kwitanga ko ikimazi kugira ngo uvuga ati ko wemeye kuza mu bugingo bwanje, nta kindi numva sigaje, ya marande nari mfise, ya mikogote nari mfise, niyo kuguhesha icubahiro wewe kuko ni ugikwiriye. Biragoye cyane kugira ngo uhebe za vewiti, uhebe amafaranga n'ibindi kinibiki, ariko ngoma ndabaha akarorero kugira ngo Aburahamu ahabwe umugisha. Imana yamubwiye gusiga byose akagenda wenyene, akagenda atakintu na kimwe atwaye. Vyagiye kurangira ari umuntu w'umunyamugisha ku buryo n'amahanga amenya ati Aburahamu ni umuntu w'umugisha. Haleluya. Nico camwa ca mbere turonka iyo twasize Kristo tukamuhebera byose, ukavuga ati byose ni ivy'iwawe, twaguhaye icubahiro, tugenda kubona umugisha udasanzwe. Haleluya. Ikindi kintu cya gatatu nagiye gutahura ni kumuhesha icubahiro canke kumushyira hejuru. Ntitumuhe gusa ico cumba, ahubwo reka abari wanafata n'inginga atanga programa mu miryango yacu, mu mitima yacu. Avuga ati uno munsi ndavyibuka nkiri muto ya mama yahora atuzindura, akavuga ati kumugoroba ati narigeze kivuga ati wewe uzinduka hanaha kwa ibiharagi, nawe uzinduka gusoma imimba, ati nawe uzinduka, akaduha programa yo turyama. Ico gihe bavuga ati kwa ko fise kugenda gukina umupira saa 9, kikinegeza kugiheza imbere ya saa 9 kugana nk'umwanya kuja gukina umupira. Kristo rero iyo aje mu buzima bwawe ntumumenye gusa hama ngo umwakire ngo umuhisho kibanza, ahubwo ugomba no kumubwira ati zurama gahunda y'ibyo nkwiye gukora kugira ngo ndabikore bihuye n'ubugombe bwawe, not ubugombe bw'iwanje. Haleluya. Iki nico kintu tuba dukwiye gukora, tuba dukwiye kunezererwa gusa ama projet yacu, ahubwo aya ma projet tugomba kumenya kingashoa ko ari Imana yaduhaye, hama tukayakora tukabona umugisha, tukagenda ku respondinga mu byo twanose tubwiye Imana ati ngibi byo wampezagije nibiguhesha icubahiro. Ya marande twaronde ko twayaronsa saguse, tukagenda kuyatora tuyaza tuvuga ati ngaya naguhesha icubahiro, niho tuzobona umugisha uhoraho. Ndabatumire kuraba video dibiyashize kuri YouTube, aho ariko aravuga kubijanye na practical Christianity, avuga ukungene amafaranga adakwiye kuba umwami wacu, ahubwo Kristo akwiye kuba umwami, hama aya mafaranga akaba igikoresho cyo guhesha icubahiro Imana. Haleluya. Kuba tumva icongereza mugoye mugende kuraba resume kuri site ya Happy. Ndakunda kuraba udu state. Utumva icongereza nka Jose kuraba state ya Happy,
iragutahuza neza ico Dibi yagombye kuvuga. Ariko aravuga muri iyo video ndiko ndayiraba, yariko asigura ukungene ajya amavuta Mariya yasutse ku birenge vya Yesu. Avuze ati Bibiliya zimwe ziva ko yasutswe ku birenge, ahubwo yasutse ku mutwe akwira umubiri wose kugana no ku birenge. Bavuga ati agaciro kayo mavuta Mariya yasutse kuri Yesu, nubwo twoteranya amarande tumaze kweganya mu myaka 15 ngaha, ayo mavuta ntaho twoshobora kugura twese nubwo twoteranya amahera. Ca wibaza rero, uyu muntu, iyo nkuru yarangiye muze kuyiraba neza, ndabatumiye byo kwindazi kwiza kubabera amatsiko. Uyu muntu Mariya ugiye kwa buzima bwe ntabwo ari ubw'ikirenga, mugabo afasha ibyo yarafise by'agaciro kubera ko gutahura Kristo, kubera ko gutahura ubushobozi bwiwe no kumumenya gose, yemeye guheba bino bintu abisuka kuri Kristo. Mu yandi majambo, Yuda wewe yavuze ati ukuntu kuwestinga amafaranga my friend. Aya mafaranga iyo muyaza ukagenda kuyafashisha abagowe, muriko murasesa hasi kweri. Ayibona, ubu nibwo buzima n'Abisirayeli byabashike, niko byabashike bamaze gutahura bino vyanditswe. Kubera ko iyo dutahuye ivyanditswe turabitahura, ariko Satani ntashagomba kudufatira kugira ngo atwibutse kahise kacu kabi, atubuze kubandanya no gutera intambwe. Yuda ntiyashishikaye guhesha Imana icyo wewe ikintu yaravye cyo Satani yamwerese gusa, yamwerese ati burya ntuzi ugomba kuba umutunzi, raba aya mafaranga ariko araseswa hasi. Nibwo buzima tubayemwe nk'abakristo iyo tudahagaze mu kwizera ngo duhagaraye magabo. Ubuzima rero kugira ngo umenye neza, ndakwifuza ko buri muntu wese muri twebwe agomba kumenya Obededomu, ubuzima bwa Obededomu bwabwanzwe niki kugira ngo yenda rero nkomugisha. Natwe rero ntituzita kuri ivyo, ntabwo tuzita kumenya Obededomu gose hama tubone umugisha kandi turonke usaguse. Hari position rero zibiri nisanzemo nezo nagomba kurangirizako. Position ya mbere nuko umunezero wanje vy'ukuri narondera wari utandukanye, completely different n'ubuzima Imana yari nkeneyemo. Ubuzima bwanje nabubona ko umunezero wanje nabubona ko uzoza uturutse muri bino bintu ndiko ndarondera, ariko kubandanya nkora kugira ngo uyu munezero ndawuzuza, ahubwo natanja down ku buryo ngera muri ya mafaranga yose ntokwirwa ndasubiramo, kuko ayabo numvise bo baragahebuza. Uyu munezero rero je ndondera, nubwo bimwe bishika nkagira success muri bono buzima, biba vyigihe gito, kuko uyu munezero uza gushirana na bino bintu, ntabwo ari umunezero bibe bidashira. Haleluya. Ariko umunezero wa Kristo wowe nuwibihe bidashira, kandi ntabwo uturuka kuri bino bintu dufise, ntabwo uturuka ku ma projet, ntabwo uturuka ku ma degree, ntabwo uturuka ku kubera ko ufise titre kanaka, ariko umunezero uhoraho uturuka kuri Kristo nyene, uturuka kuhoraho nyene. Haleluya. Ikindi kintu ca kabiri nigiye kwisangamwo nuko nagiye gutahura yuko Satani yamaze kunyaga umunezero. Satani yari yaramaze kunyaga umunezero, n'importe ko natahura ko Kristo ariyo source ya byose, ariko Satani yashize igitambara kinyereka ngo eheraba uzokurikira Kristo, yego n'umukurikire, ariko aya marande ntayo uzoronka, genda uhasoringa uronde amarande. Iki kintu nisho kigwanisho ca mbere Satani atugwanisha mu kutwiba umunezero. Nisho canashike n'Abisirayeli baratahuye Kristo gose, ariko bashe ubwo nyene atanakanya kaciye ntibanezerere uwo munsi, ahubwo bagiye kwibuka ivyaha basokuru bakoze, bibatera kubabara no kurira hakunezerwa. Satani rero mu kutubesha cyangwa mu kututanaga no munezero atugerageresha ukuri. Bahego Imana yavuze ko umugwiza atunga, ubwo nyene yego kuko afise Kristo ndatunze, haba n'intete. Bahego Imana yavuze ngo ntimujye kuri bino kuri kijya camwa, yego haba n'intete. Mwabona kino kintu Satani akora, atubwira ukuri tuzi, akatwereka ikinyoma. Ibaze nka Eva vy'ukuri, Imana yateguye itongo, iritegura neza ku rwego rudasanzwe, iteramwe ibiti vy'ubwoko bwose, mugabo igiti kimwe gitume ava mu bugombe bw'Imana,
gitume atakaza umunezero w'ibihe bidashira. Haleluya. Buno n'ubuzima twebwe nk'abakristo tugomba kubera amagabo. Iyo Kristo twamaze kumwakira tukamenya, tukagomba kumumenya gose, tukinjira kumumenya ku rwego rudasanzwe, Satani azamaza mu buzima bwacu atubwira ati ehera babiriya wakoze. Nabaye mu buja bwaho nguma nibuka yuko hari ivyo nari nkeneye, ngomba kubanza gusubiza amaso inyuma kugira ngo ndondere uwundi umunezero atari uw'Imana iri kwiranyereka. Ibihe byose nabaye rero Satani yari yaranyivye. Mwene data ukabura umukristo ugihanga amaso ivyarenganye, menya kutamenya ko Kristo yaguhariye vyose, ivyo wakoze n'ivyo uzokora. Ico gihe rero Satani agufata miri muri ubwo buzima. Nabayeho ngenda kwihana icaha kimwe imyaka irenga 10 ndi mu rusengero kandi nitwa ko ndumuririmbyi. Imyaka irenga 10 kuva nkitanguye kubatizwa. Hari n'igihe nagera nibaza ati ngira Imana ntiyacumvise, nkagenda bahamagara bihana, nkagenda kwihana nihana ico nihanye kuva mu myaka 5 iheze. Ereka Imana ivyo amakosa yawe wakoze, hama uvyibagire. Paulo niwe yavuze neza ngo ikimbere inyungu ikirengeye byose ni kumenya Kristo. Ico nkora nirengagiza ibiri inyuma nkasimbira ibiri imbere. Don't waste your time. Imana yarakubabariye. Mbe urazi ko Imana yumva amasengesho y'umunyabyaha? Imana yarakubabariye ku byo wakoze. Pambana no kurondera Kristo, pambana no kurondera umunezero uvuye muri we, pambana no kurondera ubugombe bwiwe mu buzima bwawe. Haleluya. Igituma rero Kristo aduhenda kuri bino bintu gusa, bino bintu bikeya, ni kugira ngo ducike intege, twibagire abo turi muri Kristo, twibagire identity yacu muri Kristo Yesu, hama twibagire n'impamvu ituma tubaho kuri inosi. Iyo Satani amaze kudufata bino bintu akabifata, akatwibagiza identity yacu muri Kristo Yesu, akakwibagiza igikorwa impamvu yawe yo kubaho kuri inosi, aba yaguhejeje. Aba yaguhejeje. Uzosanga uri kuragwana no kuronka imodoka zisatu kubera ko mwene wanyu afise zibiri, ukumva ko menga yarakurenganye kandi ari mutoya wawe. Utangwa kumera nka Kayini, utangwe kugira jaruzi. We wavuse mbona ufise zibiri naje atari imwe mfise. Iyo Satani amaze kugufata, utangwa gupambana ngomba gukora nka naka byuka sambi agataha saa 9 z'ijoro kandi atahana 10,000 raba mu mwaka umwaguze zibiri, naje ntegeza gukora 24 wamaze no konona isabato yuhoraho. Iki gice rero canke bino bintu kuno kuntu Satani atunyaga no munezero, Benedat nagenda kubwira ngo ntuhambaye gose ku buryo Satani atakugerageza, na Yesu yaramugerageje. Haleluya. Abisirayeli kumva bino bintu Imana bagombako, hama bakavyizera, bikabatera kurira no kugeragezwa na Satani. Satani yabagerageje abibutsa ibyo barenganye, ariko Imana iragahezagirwa kuko ngo Nehemiya umwami na Uziya n'abarewe bahise bahaguruka bakora igikorwa cyabo. Don't waste your time ukora ivyo Imana itaguhamagariye, kora ivyo Imana yaguhamagariye mwene data. Mera nka Obededom, ukora ivyo Imana igushakako. Haleluya. Ako kanya bahise bagukavuga ngo ntaco mutinya, ngo ntaco mubabara, ntaco murira, kuko uyu munsi muri bagiye ko ari umunsi wo kunezerwa. Ahubwo genda munwe bariko barabibusa no kujya ikintu cyo nyibagiza kujya. Mana ya ntaco numva ndakurahiye, ndakunda ubugari. Mu Burundi twabyita ngo ni kuvangirwa, wariye cyane warabura nuko bigenza, abo ugacukwa n'agashati waba bwagushitse neza. Ico rero nagomba kubahamagarira mu kurangiza, ndabona umwanya uheze, ni kunywana na Kristo. Nimbura umukristo ugomba kumenya Kristo vy'ukuri, ni wiyuzuze Bibiliya, wiyuzuze amajambo y'Imana. Dawidi yavuze neza ngo nabise ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo nawe kugucumurako. Haleluya. Yohana 15:7 haravuga ngo nimwaguma muri jewe, ana amajambo Kristo nyene yivugiye, na amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mushaka cyose, zaba vewiti y'abamarande byabi biki nibiki, ufe kuguma muri Kristo, amajambo yiwabe muri wewe, ico usaka cyose azokiguha. Haleluya. Umanutse ku murongo wa 10
haravuga ngo nimwitondera ibyagezo byanje mukaguma mu rukundo rwanje nkuko nanje nitondeye ibyagezo bya data nkaguma mu rukundo rwiwe. Ivyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanje jewe Kristo ube muri mwebwe, kandi n'umunezero wanyu ntuba umunezero mutoya gusa, ahubwo uba umunezero wuzuye. Haleluya. Ngiki ico Kristo yanyigishije, si kurondera umunezero mu bindi, ahubwo ni kurondera umunezero muri Kristo Yesu. Haleluya. Ikindi cya kabiri ni kwakira Kristo, ntumuhe gusa bikeya, ahubwo murekurire byose ibyo ufise bihesha Imana icubahiro. Ubundi bwo ukuri n'ukwaye, ukuri nuko Kristo aza muri twebwe agaprovidinga byose dukeneye, kuko azi ibyo dukeneye, ntazi ibyo twifuza yarabizi, avyirengagiza kubera ko abona ko atebyo bidufitiye akamaro, aduha ibyo dukeneye. Ibi bintu rero dukeneye, umunezero wacu uragwira kubera ko twebwe dushobora kubona ko atari umunezero wacu, ariko iyo twamaze kubironka turonka umunezero, tukatumenya ati kumbe bino bintu nivyo nari nkeneye, ugahita ubifata ukazamuka uvuga ati Kristo ndagushimiye kuba mpaye umunezero. Ntanadusaba byinshi, adusaba kimwe cy'icumi gusa, ntadusaba byose, adusaba kimwe cy'icumi. Ucuraba rero ko byose utavyihagiye uvuga ati byavuye mu kadugumba kanje, niho uzomenya ko hari Imana iko yakuronderako. Ikindi cyanyuma nagomba kurangiriza ko ni kubera umugisha abandi. Haleluya. Obededomu aronse umugisha ntiwabaye wiwe gusa, n'igihugu cyose cyamenye ko cyaronse umugisha. Haleluya. Twebwe rimwe na rimwe ibintu tubigira ivyacu ku buryo tutamenya nabo Kristo yamenye n'icyo Imana yadushiriyeho. Bene data, reka umunezero w'uhoraho uba inkomezi zanyu. Haleluya. Ntureke Satani ngo akwiba umunezero. Ugomba kumenya ko uri unesha, wanesheje. Ugomba kumenya ko watoranijwe. Ugomba kumenya ko uri umwami n'umuherezi mu bwami kwa data. Imana ibahezagiye cyane.